Ndasubiriye kubaha kaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi chaîne yanyu ari no yacu Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho mu rurimi rw'ikirundi, amakuru mushikizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Isange TV. Munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka nkengurukire mwese rero mudukurikira muri mu cungararo igeze igihugu cyacu Burundi. Abadukurikira bari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu yakora mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru abazindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu yakure ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Rinitekana munezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigeso kandi biba byakorewe amatohoza. Reka kandi mbakengurukire kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru ahambaye, amakuru yita cyane, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahinduye leta ndetse agahindura n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, kuri ubu ngubu rero akaba Gervais Ndirakobuca yamaze gusubirizwa na Nestor Ntawontuye. Amakuru rero ariko aratangazwa cyangwa se ariko aracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi nuko kuri ubu ngubu kandi leta yabahoraho yamaze kuvaho ndetse kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye yashize ko leta shasha. Turaza kurabira hamwe izo mpinduka zibaye nyuma yuko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca asubirijwe na Nestor Ntawontuye. Turaza kurabira hamwe ibyabaye ndetse n'impinduka zikomeye zabaye mu butegetsi bw'u Burundi aho abashikiranganje bahinduwe. Turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa muri leta shasha ya Nestor Ntawontuye nyuma yuko asubirije Gervais Ndirakobuca. Byose kuri bw'idonido turaza akubibashikiriza uko byose bihagaze. Ico musabwa mwibuke mufyunde suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tuze tubana amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri nomonesha kuri mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Mbanze ndabire hamwe ku buryo bw'idonido mu makuru yacu kubiriko biravugwa ngaha na cyane mu gisata ca politiki, aho tugiye kurabira hamwe rero abagize leta nshasha ya Nestor Ntawontuye. Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye agenye leta nshasha igizwe n'abashikiranganje 13 mu gihe bahora ari 15. Umushikiranganje wa mbere w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano akaba yagizwe Leonidas Ndaruzaniye, naho umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba akaba yabaye Marie Chantal Nijimbere, naho umushikiranganje w'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira akaba yabaye Arutemon Katihabwa, naho kane akaba yabaye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, yinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere ndetse no gufashanya mu iterambere akaba yabaye Edouard Bizimana. Umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi bufatiye ku buhinga bwa none akaba yabaye Alain Ndikumana, naho umushikiranganje w'ubutabera ubutare n'agataka, amasoko ntangaguvu, amahinguriro, ubudandaji ndetse n'ingenzi akaba yabaye Dr Hassani Kibeya, naho umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi akaba yabaye Karini Mbarushimana, naho umushikiranganje w'inyubako, uburaro rusangi, gutwara abantu n'ibintu hamwe ndetse n'ibikoresho akaba yabaye Jean Claude Nzobaneza, naho umushikiranganje w'indero, ubushakashatsi akaba yabaye Dr François Habyarimana, naho umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yabaye Dr Ridwin Baradahana, umushikiranganje w'akazi, abakozi ndetse ba leta no gutegekaniriza kazoza k'abakozi akaba yabaye Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama, naho umushikiranganje w'urwaruka, inkino n'imico kama akaba yabaye Lydia Nsekera, naho umushikiranganje wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru
akabaye Gabi Bugaga. Ubushikiranganji bwavuye kuri 15 buba 13. Ubushikiranganji bwakuweho ni ubwahora butwarwa na Marie Chantal Nijimbere ndetse n'ubutwarwa na Imeride Sawushimitse. Ibisata vyabwo byagabanganywe mu bushikiranganji butandukanye. Abashikiranganji batatu gusa mu bahoraho nibo bagarutse mu mabanga, harimo Marie Chantal Nijimbere, François Byarimana ndetse na Ridwin Baradahana. Amazina menshi y'ubushikiranganji yahindutse. Ni ubwa mbere umukenyezi abaye umushikiranganji wo kwivuna abansi nkuko vyari muri leta yahoraho. Harimwo umushikiranganji umwe ava mu bwoko bw'abatwa yahawe ubushikiranganji bw'ubutungane, bwongewe ko igisata c'agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Igisata co gufatana mu nda ubu nta na hamwe kiboneka. Lieutenant General Gabriel Nizigama aragarutse mu mabanga ahambaye yari yarakuriwe rimwe na General Arengiyume Bunyoni ari muri bari bagirijwe kunyegeza amafaranga mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi. Igihe akurwa mu mabanga kandi y'ubuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, yavugwa ko ngo yoba yarakubiswe amara igihe avurirwa muhira iwe ku gatumba ka Rutegama, avuga ko asanzwe ari inshuti yo hafi y'umukuru w'igihugu. Abo mu muryango boba waragerageje kubumvikanisha. General Major Leonidas Ndaruzaniye yashumbushijwe inyuma yaho byankiye ko aronka ikibanza c'umukuru w'inama nshingamateka. Umushikiranganji w'imigenderanire ubu niwe ajejwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruke yase. Mu gihe kandi abahoze bagwana muri CNDD-FDD bahawe abashikiranganji babiri, abahoze ari abasoda b'igihugu Fabu nta mushikiranganji n'umwe bahawe. Umushikiranganji araba umutekano ni FDD, mu gihe uwo kwivuna abansi ari umusivile yegereye Perezida Ndayishimiye muri CNDD-FDD. Birahonyora amasezerano yarusha. Aho rero ntiwibagiye ko FDD isanzwe ifise umukuru w'igihugu be n'abayobozi bishikira abiwe bose. Ifise kandi umukuru w'inama nkenguzamateka n'icegera ciwe ca mbere. Inafise kandi buramatari b'intara. Fabu nta na kimwe ifise muri ivyo. Arabonekamwo rero Nkunzi ntibihumuriza abanyagihugu ndetse na cane cane n'abakurikiranira hafi ibya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Ngivyo rero ibiriko biravugwa kuri leta nshasha ya Nestori Ntahontuye nkuko amakuru ku rubuga ariko arabishikiriza cyangwa se namwe nkuko muriko muravyiyumvira. Tunyarukire mu yandi makuru kandi Bujumbura intwaro ntiriko ngo irakora. Abanyagihugu ngo ntibariko bararonka impapuro za nkenerwa mu kurindira abastanteri bashasha. Kuwa kane Nyandagaro y'umwaka, mu gihe uburongozi bw'amakomine bukibandanya ibikorwa vyabwo vya misi yose, kuba haheze igihe kinini abastanteri baheruka gutorwa bamaze igihe batariko barakora, uko gushika n'ubu batarashikirizwa amabanga, bashira abanyagihugu baja mu mwiheburo ntangire. Atakarata ndangamuntu, atarukaratasi ndangatongo, abenshi muri abo babona ko uburenganzira bwabo buriko burahonyorwa. Ibiro biguma vyuguruye, abakozi niho bari
abantu barakirwa, ariko inyuma y'ivyo biboneka hari ingorane ikomeye ihungabanije intangwa ry'impapuro zimwe zimwe. Imvo abasanteri barongoye makomine ntibarashikirizwa amabanga. Igenwa ryabo mu mabanga ribanzirizwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, bituma haba igihengeri kinini kigira ingaruka nyinshi. Ata mukono w'izo ndongozi ntibikunda ko abanyagihugu baronka izo mpapuro zikomeye cane, canke nk'ikarata ndangamuntu canke ikarata ndangatongo. Ikidodo gusa kibuze gituma ubuzima bw'intwaro bufudika. Mu makomine menshi intahe ziguma ziyongera. Turafise ingorane zikomeye kugira ngo turonke ikarata ndangamuntu, gutyo dushobora kwivuza, ariko badusaba iyo karata. Niko vyiganwa n'umwe mu bavyeyi yacitse intege muri komine iri inyuma. Ingaruka ni nyinshi, rimwe na rimwe abakenyezi bibungenze ngo batagira ikarata ndangamuntu barankirwa kwakirwa mu mavuriro amwe n'amwe, aho kenshi bitiranywa n'abanyamahanga. Intambwe mu kwandikisha abavutse ngo navyo nyene biragora abavyeyi badafise izo karata ndangamuntu. Iryo kena ry'indongozi mu ntwaro rituma kandi ngo ivyo guhanahana amatongo bigorana. Abanyagihugu basanga bidakunda guhanahana amatongo canke kugwatiriza amatongo yabo bakoresheje ikarata ndangatongo. Abasanteri bari bakwiye kuja mu mabanga vyihuta. Iyo ngorane kandi ituma ubuzima bw'abanyagihugu buhagarara, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Imvo y'iryo hongabana hararindiriwe itegeko cy'umukuru w'igihugu ridahara kugira ngo abasitanteri baheruka gutorwa binjire mu mabanga. Mu gihe kandi iryo tegeko ritarasohoka, abatowe baguma ata bushobozi bafise bwo gukora ikintu na kimwe, abanyagihugu nabo bakabura abo bitura. Abatari bake basaba bashimitse ko hatorwa umuti kuri ico kibazo, kuko inyuma y'ako kajagari k'intwaro habura ibyankenerwa bikomeye. Ndangamuntu, amagara, amatongo biri mu kaga. Abanyagihugu nabo buri munsi barindiriye, bari mu mwiheburo, nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu c'Uburundi. Ibi kandi ibiruko mu gihe n'ubundi hamaze ngivyo rero ibiriko biravugwa ku banyagihugu batandukanye mu mihingo itandukanye ngaha mu Burundi. Reka tunyarukire mu yandi makuru. Kandi muri Ndora aborozi bariyamiriza ikori rikabije ku bitungwa. Ndora kuwa gatatu Nyandagaruye umwaka, abadandaza b'ibitungwa mu isoko ya Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura Burengero baratabaza kubera amatagisi ya komine yongerejwe giturumbuka. Ibyo biciro ngo by'amatagisi bishasha ngo bituma kandi ibikorwa byabo bidatanga umusaruro, mu gihe intwaro isigura ko iyo ngingo yaje kuduza amatagisi. Aborozi ngo bobo bariyamiriza inyuruzwa ry'amatungo rikorwa n'abatoza kori bamwe. Isoko ry'ibitungwa rya Ndora yahora iri ku muvuduko munini kera, ubu iriko ica mu bihe by'ihungabana. Imvo iduzwa irenze urugero ry'ibiciro ryategetswe n'amakomine ya Bukinanyana. Kuva ubu ikoringo kuri buri gitungwa kigurishijwe ryavuye ku mafaranga 5,000 rija ku mafaranga 25,000 y'amarundi ku bitungwa bito bito, naho iva ku mafaranga 3,000 ija ku mafaranga 10,000 vy'amarundi. Ubwo ayo matagisi rero amashasha ngo dukorera guhomba
ngo ntibinakunda kandi ko umuntu yunguka. Dusaba indongozi gusubiramwo iyo ngingo, niko bivugwa n'umwe mu borozi twasanze ku isoko. Ku rundi ruhande, intwaro muri komine isigura ko iyo mpinduka mu bijanye no gutoza amakori ari iyo kuduza amatagisi atozwa mu ntumbero yo kuronka amafaranga akora imigambi. Amafaranga yinjira mu kigega ca komine yarigijwe kabiri kuva dushize mu ngiro iyo ngingo vyemejwe n'umwe mu bajejwe kwegeranya iryo kori ahamagarira abatanga kori kuritanga ku neza rusange. Ariko inyuma y'iryo duzwa ry'amakori, abadandaza bavuga ko hari ibitagenda neza, hari ubusuma. Bamwe mu batoza ayo makori cyangwa se ayo matagisi barayiba aho kuyinjiza mu kigega ca leta, niko umwe mu badandaza yidoga, biboneka ko ashavuye. Abatanga amatagisi bo basaba ko hoba amatohoza, hagatangwa n'ibihano ku banyuruza ayo matagisi. Bagasaba kandi ko hoba intunganyo iboneka y'ikoreshwa ry'uburyo bwa komine n'amasezerano yotuma imigambi ya leta ikorwa neza, ariko itanize abadandaza bato bato cane cane bo mu mitumba, nk'uko abanyagihugu bagaragaza umubabaro. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu mihingo itandukanye. Gusa turiko turibaza ko wenda leta shasha yashizweko na Perezida Evariste Ndayishimiye irongowe na Nestor Ntahontuye yoba igira ihindure ibi vyose bihanze abanyagihugu b'u Burundi ku neza y'abanyagihugu. Ndabashimira rero, reka dusubire mu makuru yacu araza kubagezwa mu kanya.